ahandi nkamugumana uretse ikintu kimwe kumugumana urashobora kutamugumana gukamuro kuko wowe uvuze kumugumana basi wowe ubwa mbere waramuciyemwo okay ube wararonse icyo wari wifuza kugira icambere na mbere novuga kumugumana ushobora kumugumana mu gihe wabaye honnête muri projet muri ayo makirwe yaguhaye wayakoresheje neza hama ukerekana image nziza yo gusubira kukwizera ico kintu mu gikorana voilà image yawe ntimuve mu mutwe rero uvuga ati kugira ho nyine icambere na mbere mushikire je mvuga yuko icambere na mbere kirazira nubwo uzose ba contact y'umuntu saba contact ati je nkeneye contact ya Yana sivyo ndayiguhaye ntuzujane iyo contact gusa mubaza ati Yana okay ndamukeneye iyo Yana numenyesha bantu reke dufate nka Yana akora muri entreprise kanaka dufate nko muri Brarwood sivyo Yana akora muri Brarwood kandi n'umuntu n'umuntu asanzwe atanga amasoko hariya ndamukeneye kwiki amasoko sivyo cyane nambe utangwa kuvuga ati Yana akora gute tubivugisha ukuri abantu benshi amafaranga mu Burundi bahurira mu kabari bahurira makaraoke bahurira mu ma restaurant cyangwe gufata icayi ntibanywa icayi donc nk'aya masaha bari mu makafe sivyo icambe na mbere bavuga ati anywerahi ukamenya icayi aho gifati donc uba FBI ni kuvuga ugira enquête mu buzima bwe bwa misi yose icayi gifatira aha mwijoro akunda gusohokera ngaha anywa ikindi kintu moyen de communication yiwe voilà anywa iki afatiki kuko we nuzogenda gusaba ijambo umuntu atakintu washize ngani kuvuga ivyo ariko aranye utegerezwa kuba witegekanije amafaranga mufuko hamwe bazanye facture ati chef banukuri reka ndiye hari cyo mukeneye ko sivyo ni kuvuga icambere na mbere uvuga ati anywa iki sivyo mugihe navuza turangaye oya biri simple ari abantu bameze uko Tresor tuze turiyumvira kuri anglais zose apana kuba pense kuri namwe gusa twibuke ko ari abantu naho ndabibona ndiko ndakubwira situation nabayemo yaje nari ndakubwira nabaye ngabivana n'ingene wayivuze ntumubwira ngo oya tanandiye oya chef nteri teka from infarcte ndayiriye umuntu yo kugira ngo uramugaye mugiye agutera iteka umurihiri aha umva yo bakugaye ubu mugaye oya mbwira wenda kubwiye yaje uzayirangaje ikibandi wewe nyamba bakubwiye uko bivana n'ingero wayigitse chef uracabugu none ubusiye bukuvuza ati ntiteka mugabo sinaciye ugufu kuri kuravyumva so nabwiye chef nteri teka vraiment ndi haka facture ukagira gato kuko yari kukariha yari kukariha ni gato cyane so naho rero n'ibihumbi 500 wumva ko gupekinga uri kura pekinga nuko ufise ico ushaka gushika uyu muntu uramukeneye nuko ufise ico ushaka gushika ko Yani mu buzima ibintu byose si kado hadi abantu kugiye bashokuronka ayo masoko n'ikindi nuko haba ari cyo bashizemo nivyo yatujwe nuko haba ari cyo bashizemo so wamenye ico akeneye wamenye ico ashaka wamenye byose urazi nawe nico akeneye so ugomba gusaba partenariat nka par exemple ushaka yuko muzokorana rero nawe ucumenya ati kubera kundi ibi nanje nza kwigurisha uko sivyo nza kumigurisha kuko nuza kugenda gusa urumva jewe ndi Trésor n'ukuri nashaka nzobagire publicité no ubanza kumenya nzo kwigurisha so ndi Trésor ndafise ama social media hari abantu bankurikira nafise ama views ameze kunuko donc urumva ukamwinteresa ukiva ukamenya kwigurisha sivyo aho nuko cyambere na mbere washitseyo ushobora kimwe gusa ikintu kimwe kirazira n'umunsi numwe gutelefona umuntu ngo chef nkeneye ibi umukuru uragenda ukamushikira mukavugana face to face kugira uje gushobora kuronka opportunité yo kwigurisha kuko ku telefone ashobora no kukugara bikwiye so shika cyame na mbere mu gushika wagiye wambaye gute that's the first wasavye rendez-vous allo bite bimeze gute bite namahoro murakomeye nitwa kanaka nkora hanaha narinda bakeneye hari migambi nari nifuza kubashikiriza mwompa umwanya kugira nshobore kuyaga nama nta mwanya afise bakunda kuvuga aho baba bari nta mwanya afise urumva ndi bizu no munsi umwanya wose umworonkera nojana nawe okay mfise umwanya saa 6 nza kuba ndi muri pause nze kubasangahe
urumva ndaguha location araguha location adashaka guha location akubwira ati ayo masaha uze gucumbaza aho mpagaze sivyo arakubwira ati sanga hana ugenda witeguye yuko inoti za kuyirane kuhera kandi abwiye ati ndazakubwira aho mpagaze muto ibankenye 50 mille ya taxi ahubwo ati ni mu Kamenge uri ngaha mu minota 5 minota 5 ugeze mu Kamenge uko nakurindiye ikindi naco wambaye gute wambaye mbega bon cyame na mbere uko nambara nico cyo navuze yuko cyame na banza kumenya umuntu wariwe uko nambara ngiye kuraba umwana yavukiye Bujumbura siko nambara ngiye kuraba umwana yavukiye Ruguru kandi suko wambara ugiye wasabye rendez-vous pasteur wo kuri Ntangwa muri Pentecote yambwiye yuko ari mu kabare akambwiye yuko ari mu biro uko ngena nambaye mu kabare siko ngena nambaye mu biro oya wavyumvise nico cyo navuze yuko tutegereza kubanza kumenya umuntu so ni kuvuga je wambwiye yuko ndagusanga mu kabare menya ati je yakumira ngenda nambaye uko mu kabare uragiye uramusanze mu kabare urumva kanoti karaza kugira kandi kenshi amafere mbere akunda kuba konki mu kabare kuko ubugize chance iyo guhaye mu kabare kuko mu biro aba yakiriye abantu benshi ahubwo ati kudukoresha iminota mikeyi ibindi tuzobivuga nahanya muga mu kabare muba muri epanui cyane kandi si nico gusanya mbara umuntu yinywera kabiya wabutanguye kuzunguruka ufufatiraho voilà rero urumva ni ugacubwira approche novuga yuko urashitse ni kuvuga uragize gutya uramwakiriye bariko barafata ikintu nawe uraje ntube timide igire confidence mu vyuje ntutakare numwereke yuko wagize ubwoba isanzure kuko wamaze kumumenya we nakuzi mugabo office avantage wamwizi ako kantu niko keza uri n'umuju waramukoze ko etidi ishoboka warigize FBI bishoboka makuru yose urayaza we waramwize indwi yose mugabo we ntakuzi ni kuvuga woza kwerekana apparence wewe yifuza kubona uza kumwereka cha gicapo wakunda kubona donc umaze kumwereka igicapo we akunda kubona okay wisanzwe nyambara umuntu akunda blague z'abastomi urumva aho yivuga ati wamutaye nyambara umuntu akoya ubera aho ni mu gihe ari umuboss mu gihe naho ari umugenzi asanzwe urandindire turacika ku muntu twavuze ku muntu akuruta usaba rendez-vous gute wewe nkawe nusanda usaba rendez-vous gute twe twavuze wa muntu ubona akakuruta none nka mingo wewe twavuze umuntu akuruta gusa umukeneye mingo ukanda kubaza sivyo twahuriye ngaha ku kazi none ukagira ngo iyo tutaba tuzinanye ukambwira ati tugahura ukacumfata je baramfatira nabwo none uri umugenzi usanzwe ico gihe n'umugenzi asanzwe ico gihe nawe ndikira urudi muntu iyo strategy rero nkeneye ko batwigisha iyo iri hose ega iyi strategy ni ugiye guhura n'umuntu ukeneye akuruta umukeneye kwiki turiko turiga comment le garder alors voilà so ni kuvuga ariyo strategie ya mbere washitse wivanze wigurishije kandi uramubwira ati nukuri ivyo nshoboye ndisore yuko atandi hantu ushobora kubikora naho mubikura ahantu harakabigeje nshobora kubakorera donc ukigurisha hama umaze kwigurisha hari indi strategie utirura mu telefona kuko ushobora guca amazi akanga ugwa rendez-vous yumvise n'ijwi ryawe wakoresheje ijwi rimeze gute no ku telefone wakoresheje ijwi rimeze gute oui the voice wakoresheje ijwi rimeze gute iri jwi ndiko ndavugisha ngasi ryo mvugisha ku telefone iyo ndiko ndondera umuntu ndamukeneye muta jewe musigaye nkundu twapere two mu gitondo mu gitondo baba bajyanye n'ubuga ivyuka sivyo sanzwe n'ifite akajwi kari hasi bari actualize ukuntu uze wumvirize iyo turiko turiga mu ijoro ibijya vyigwa vy'urukundo iyo wita vya pere allo donc rero nijwi rirakonta so ni kuvuga rero hariyo n'ahandi bashobora kuguca amazi kuri telefone aho naho wamaze kumiga kwa kare ahubwo telefone siyo oyaha ni vyiza birabanga gusaba rendez-vous kuri phone kuyisaba ni bye muga gukoresha telefone ngo urukura atanga oya nushaka kuvuga byose shatse kuvuga udashaka no gusaba rendez-vous kuri telefone umenya karera atondamo ari mu cayi ukacumufatirana sa suko numufatiranya ngura mufatirana itonde wige yani urashitse uramonye yo niteka kubabona sinenzi yuko munywera ngaha ari
kandi wewe no kubisira mu iperereza kandi lo tipe waramwize indwi yose erega n'abana afise urabazi naho biga ibi ni bya bindi tubona mu mafilime nivyo vyibi ya ega arumena n'umujournaliste ibintu bintu arabizi era ndaguha inkuru ndiko ndiga umukuyi ni kuvuga umusanzano wari usanzwe uzi ko ari hanze kuba waratangaye yo n'amahoro muranyibuka oya sindabiba yo twarahuriye donc urahazi ahakora urazi n'ivyo akora twarahuriye no ngaha sinashoboye kuronka opportunité sinashoboye kuronka akaryo ko kubavugisha noshobora kwicara usavye urusha rwo kwicara tushobora gusangira kaye urumva hama kicara ukigurisha ukagira ukaronka opportunité urumva je nitwa kanaka sinarose akaryo kikahiyaje nyamba ari seminaire yaherukamwo ubaza byose ama seminaire byose nyamba yaheruka hanze twahuriye kuri aeroport so ni kuvuga wewe umuzi mbona kantu ko kubesha FBI umuzi gusumba wo kwa kuzi ama deplacement yagize ahakora vyose so ni kuvuga mwa twahuriye kuri aeroport urumva ni kuvuga nababonye muri kure nifuza kubaramutsa kuri ako kagisi na karonse mugabo n'umusinda karonse so kwivanda ukigurisha ukagirane mushobora kuma contact yanyu mushobora kuma rendez-vous urumva aho hasabiye rendez-vous uhasabiye rendez-vous uwundi munsi ukagenda kugira ushobore kugira ni kuvuga deja wagize prise en contact nawe ugiye utwaye contact ari we yayikwihereye utirurana ni kwirura handi nubwo wari usanzwe unayifise we yayiguhaye ni wanagenda kubera uzo wagize prise en contact muri cyo gihe nakwibuka cyane kurusha kandi attention première impression uko werekanye ubwa mbere niyo sura cyangwa nico kicapo azogumizamwo ubuzima bwiwe bwose nico gituma travail rero le devoir izobisigaye kuri wewe izobisigaye rero kuri wewe ingene rero kurya rendez-vous uzobandanya wifata kugira siwe kukugirira ikizere n'undi munsi kandi n'uwo muntu niyo bitanashoboka arakubwira ati nuko nibishoboka muganda gushize kuri liste niki kubera ki wamubere umwana mwiza wamuganirije so yisanzuye na wewe urisanzwe rero ikintu kimwe kandi mu kugenda iyo akubwiye yuko inofo pa kuhavana visage yerekana kuba bayi gose no mwereke ko ari sawa urumva n'undi munsi muhahuriye uje kuntwa kawe mubwiye ati mon chef bonjour sinico gusa ugenda urishe niyo facture yiwe kandi yakwanyiye yakwanyiye kubya ati ivyo nukuri nibikunda sawa mugaca muyaga ibindi mbe muri entreprise yanyu bimeze none ko nabonye akagana waje no kuri internet with entreprise yabo ingene yinjiza n'ingene isohora n'ingene iki ama offer batanga n'ivyo bakeneye niki none ku donc ukaba uri umuntu w'ubwenge uri cultivé ufise ikintu uri kuramubarira nawe nyine avuga ati uyu mwana aritetse nta kuntu no kugira dafu muri ya entreprise kiri kiracamuyemo azisage ikintu cyangwa se nk'impanuro nuko everyday buri munsi ntitukijajare mwabona uburyo munkurikire ntitukijajare avec habillement yacu inyambaro yacu irakonta kubera yuko jeje ngena nijajaye ati ndavuye muhira no munsi kanigiye siniyumviriye ukaca mu nyumuhura n'umuntu we nubwo byo bya guse arumera je naciye ntaje no kuraba kumera mugo naciye nganje kuraba bano bantu dukorana arumera rambona bigashika sinda muve mu mutwe ejo wundi nje kumusaba randiva kushuka wenda kwibuka ahantu nakubonye ahantu runaka ati yari wewe te akubonye bive na ya competiment na kwa kuntu wari umeze bikakubuza kuguha randevu cyane namavuga yuko uburico ufungura mugabo wambare neza aha uko mona desa 43 bandugu uburico uko mona wa Kongo bize ndakubwire l'apparence umuntu ashobora kuhenda ko kubera apparence gusa so iyo ufise icyo ushobora akumwe banyihenda ko nambaye karuvati iyo ufise iyo ushaka kugera wama witeguye umwanya wose yuko hari umuntu ushobora guhura cyangwa se hari opportunity ushobora kubyeza aho ugiye hose urashobora kwineglige nk'akarorero urashobora kuja ku telefone bakagaca bakubwira ati yani harabonetse idiri kanaka ugaca wiraba kuva hasi gushika hejuru impuzu zishobora kuzitwara hafi bambaye ibutura swat ube witegekanije amafaranga yo kuja kugira shopping ubwo nyene kuko jewe biramaze kushikira kenshi aho kuri impuzu ntaziteguye ubwo nyene ngaca nja kugira shopping
Aho kuri nyene. rendezvous ngiyeko ego kuri rendezvous ngiyeko so ni kuvuga kwama witeguye ku muzi wambaye birafasha kugira nubwo telefone iza gukora kuvuga ati ahantu vraiment nta nubashwe sishobora ife guca ngo uriyindi impuzu ya ego reka rero tubandanye ndabona yuko umwanya watujanye arumera dikunda fashe umenga afise vyinshi wobwira abantu nta kuntu basi tuzoza turiga nka samedi tukiga tukicara nyene tugafata isomo rega n'ubu twicaye turiga ni ukuvuga yuko impamvu naze nabaje kino kibazo hari abantu benshi ngaha hanze kumera bijabuka kandi bafise n'imigambi bakayobegwa mbe nododora gute Voilà. nododora he mbega imigambi yanje noshikiriza Bishikiriza gute gute. kandi ugasanga n'umuntu aciye ubwenge Araciye ubwenge pe. kuko jewe ari igihe muhanganira n'abantu nkabona umuntu afise ubutunzi bwiwe none kubera ko utiyesprima so ndakubwiye no kugira akarimi karekare biraryoshe kubera iki hari igihe uba ufise ubutunzi muri wewe ntubushira habona kandi navuga yuko uri kuhombesha igihugu iyo rero utidiye strategie yo gushobora aba bose bashitse kure suko ari incabwenge nininya nuko bashoboye kuronka akajye ko gushira ivyimviro byabo habona hama bakaronka ababasapotinga ku ivyimviro byabo babashize habona rero kutamenya ukuri kubugire approche cyangwa uri bwegera umuntu ubwishoye kumusikiriza ivyimviro byawe wigurishe ni novuga gute n'ubumuga ni handicap kandi n'ubumuga budashobora urashobora kuba uri umuririmbyi yani mugabo uri umuririmbyi ugasanga ufise n'ijwi ryiza mugabo wa muntu ariko aririmba nk'ikibido ageze hariya kure wewe uracari hasi ukibya none jewe vyapfiriye jewe vyapfiriye ni vyapfiriye he ntuzi strategie yo kwigurisha ntuzi ngo nigurishe gute ntuzi ngo nshehe ntuzi ngo negere ba bantu bafise amafaranga je mfise ijwi mugabo none ba bantu bafise amafaranga bazoyampa gute nzoyaronka gute bazonyizera gute yani ukeneye kuba umuririmbyi rurangirana ugendana n'abandi n'abaririmbyi nyene ugenda n'abataxi vero uvugana n'abandi unywera he mu baririmbyi ufungura he mu baririmbyi wambara nkande nk'abaririmbyi none wambaye n'akarorero ushaka kuba umuririmbyi ukaba ufise abagenzi b'abataxi vero b'abashoferi b'abaki muta umenya witeze gushika witeze kuzoshika mu muziki ahubwo bo bako donc ibiganiro byabo biba ari bya bindi igitoro cabuze donc no musi bisi mbega na groupe nzamushaka wije muri groupe z'aba convoyer n'abashoferi uri mu nivyo twavuga tugitangura urashobora kuba mu kibanza kitari ico ntunamenye kuri mu kibanza kitari ico ukaguma widogera aho uri hakagera n'igihe wiyakira ntavyo nshoboye kandi bishoboye rero nitube twizimya kuko hari ikintu yani uri unique uri umwe kwisi ntawe Imana yaremye ameze nkawe uri umwe nta kopi hari kandi ucurimwo hari ahantu gikenewe hari umuntu agikeneye iri sufi yo kurondeza no kurondera ati jewe nkenewe mbega hondi okay iyi ni buji iri kwiraka hari ukuntu uri mu kibanza kitari ico kubera iyo mpano yawe n'ingabire yawe bataba bayikeneye bashira ko bakubika urumuri rwawe nirwaki koko ugura umuntu barukeneye ngaho hantu barukeneye aho hantu so ni kumenya kwideplace kugira ryatara ryawe fasha gusigura kino kintu mwabuno buryo umviriza kumera banza dukoma amazi kuri iryo jambo rivuzwe nyemera nakufasha gusigura kino kintu nakumera uritara gera niri dufise ngaha iritara gera mu kabare ntirijayo yojayo gukora yi je dore imyere rija mu kabare iriyo niyo buri taragera ukabugiye mu kabare bakagusanga umanitse mu kabare baragukurayo baje bashirayo je dore imyere rimwe ry'ubururu rigiye bicana amabara rigirye ryo muri boîte iri ntibarishirayo menya yuko tije nkenewe ahantu bakeneye bara kandi si nico gusa tumenye kwidentifya ati je waho ndi ntibankeneye kuko hari abantu bazima bakazimya bemerere yuko abandi bazimye ikibarimo kandi ugatekereza kandi rero ikintu kibabaje nuko usanga abo bantu bariko bashininga kuri wewe wawe niko bariko barakorerako sans savoir ko image yawe iri kwirabinjiriza mugabo wewe ntaciri kwirakumarira wowe ukibaza ngo ndiko ndafashwa kumbe kusubizwa hasi bimaze kunshikira kenshi rero ikintu kimwe yani gice kihaba n'icahe menya ati who I am ndinde
mbega ni hehe ico ndico n'ingabire Imana yampaye n'ubutunzi What ndi place should I be? Yeah. Yeah. Donc uri ubutunzi hari ahantu woshika ibintu byose bigahinduka Cyane. ukabahindurira ubuzima Come on, Yeah, come on. ukabahindurira ubuzima so aho hantu batamaze kumenya valeur yawe agaciro kawe hindukira Move. reka kuganganiya reka kurara udasinziriye Nturabe ngo ngaha ngo ndahari kubera mpembwa ngo 300 ngo ndanse ahantu baza agaciro kanje kuri sase nkanimire bro Genda hajye baguha make, uko uravyumva baza agaciro mugabo kawe. baza agaciro kiwawe yeah For real. ni atari sana reka twibandanyirize twoguma mu conseil uno munsi ntivyoyera Nigero no Trésor abakeneye ati- kutuvugisha tubibutse ko ari kuja kuri YouTube Black Media agatelefone kahuye n'ikibazo ariko mu mwanya